twatangiye turatarika turaririmba bishimishije, ariko nagira ngo mwebwe mwese hano dusangire ikibazo mfise. Ikibazo mfise naco niki: mbega ko turi hano umwe wese ariyizi ku buryo yoshobora gutuma abandi bimenya. Umwe wese ari hano ariyizi ku buryo yoshobora gufasha abandi, gutuma abandi bimenya. Ico ni ikibazo maranye igihe. Iyo abantu bariko barasenga, twese dusenga turashimira Imana ko ari Imana ihambaye, ko ari Imana dukorera ibikomeye. Nivyo, none tweho dukora iki? Tweho dukora iki? Ico kibazo nibajije umwe wese yocibaza, kuko ni nkoramutima. Nyakubahwa arongoye igisagara ca Bujumbura aravuze ati hari ingorane zimwe zimwe yumva mu madini atandukanye, akibaza impamvu. Reka tugerageze twese twiyumvire, twumve icofasha, tugire natwe ico duterereye. Ikibazo kijanye no kwimenya, no kumenya uko abantu bateye, ku icarico abantu, kumenya icarico abantu, cariyumviriwe ko kirakorerwa ubushakashatsi bwinshi. Abo twita abafilozofi, abo twita abapsikologe, bamwe barabigena abantu bitwara comportement, abo twita abapsikanaliste, abo bose n'abandi benshi barakoze ubushakashatsi kugira ngo bamenye ico umuntu ari cyo. Noneho uretse nabo hariho n'abandi baje mu gisata kijene n'abantu b'abakozi b'Imana. Bo ntibahagaze gusa baraba bati umuntu icyo ari cyo, kuko harabaye ubundi bushakashatsi bwinshi bugenda ku muntu buvuga buti jewe ndi iki. Yumva ko ka kantu ufise ku mutima nuko utazi Imana, kuko kajya kantu kerekana yuko utazi Imana, kerekana yuko Imana yakuremye mutarashobora guhuza. Nico bivuga, Imana yakuremye ntimushobora guhuza kugira ngo nawe uvuge uti yes warandemye Mana, ni wewe nzosenga, ni wewe n'ibiki n'ibiki, ni wewe uzogira umuntu kangira iki na kiriya, Mana ndakwemeye. Muje hano niko nabivuze, mukamera nk'abagira inimiza nkomeye. Gutyo reka ndabivuge mu majambo make cyane, wewe ba mirwa y'ubundi, ba mirwa y'ubundi. Bitaragenda uko hari kibuze, hinduka ubindorerwamo y'ubundi, kuko wewe ntushobora kwimenya bidaciye mu wundi. Wewe ntushobora kwimenya bidaciye mu wundi.
wiraba mu wundi ugaca wibona kandi nawe akakwibonamo. None ntidusenga tuvuga tuti Mana ndungikira mutima mweranda mpwemu yera kugira ngo azamfashe, azampindure, azanyereka ivyo nokora, kugira ngo name nkugororokera. Niko dusenga tuvuga, tukahubwo tukanarenza tukavuga tuti Mana ngwino ube muri jewe nawe nanjye ube muri wewe. Siko dusenga none byoba bimeze uko uwundi ugaca umufata nk'uko atamirwa adashobora kukumera mirwa. Kuko uwundi nakubera mirwa izo ngorane zose muriko muravuga zica zihava. Mugabo byumvikane ko aho bavuga yuko hari ingorane, hari ababonana ko ari obstacle b'abandi, ni ukuvuga ko ya mirwa ntayihari yaramenetse. Iyo mirwa yaramenetse. Imana ntaco itaduhaye kugira ngo dukore icyo bita assess interne, donc kuduga muri wewe ukaduga muri wewe kugira ngo ushobore no kuva mu mubiri wawe. Assess kugira ngo ushobore kuva mu mubiri wawe ushobore guhinduka esprit. None ivyakubuza kugira ngo kuba indorerwamo y'abandi kugira ngo bihave. Ibyo byose rabiduhaye. Rero muri makeya ndabahanura mvuga nti wewe ahuri hinduka ube mirwa y'ubundi, ubundi akwibonemo nawe umwibonemo. Gutyo no bica biboneka yuko mwese twaremwe n'Imana imwe udende. Vya bibazo byose tuvuga nta bizoba bikihabaye, uretse n'ibyo byo mu madini n'ibindi bibazo byose ntibizoba bikihabaye. Namwe uyu munsi Imana yabongeye ntimwawufishije ubusa, mwagarutse ku Mana muravuga muti Mana tugushimire kuko uyu munsi watwongeye nta kiguzi twebwe twatanze, byose byavuye ku bwiza bwawe. Imana rero ndangije mwese ndabifuriza kumererwa neza. Imana ibahezagire.